Twongeye kubaha ikaze abanywanyi bacu bakunze bahire mudukurikirana mu mpande zino z'isi. Ikaze muri ano makuru aho tugiye kubabwira amakuru ariko aravuga ku isi muri kano kanya. Turababwira avuga mu Bwongereza, turababwira ndetse n'avuga mu ntambara ariko arahuza igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine, ndetse turababwira n'avuga muri Amerika ndetse n'avuga muri Congo. Kaze muri ano makuru tubibutsa kugira sabone canke kugira subscribe bakoresha ururimi rw'icongereza kugira ngo ntimuze muracikwa n'amakuru atohoje neza yizeye ndetse n'ibiganiro vyiza bica kuri channel yacu. Kaze ni muri ano makuru. Twongeye kubaha ikaze rero banywanyi bacu bakunzi bahire nkuko mwavyumvise tugiye kubabwira amakuru ariko aravugwa muri kano kanya ku isi yose, ndetse nkuko mwavyumvise amakuru yacu tugiye kuyahera ku ntambara iriko irahuza igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine na Komorotunga, ndetse turababwira ivyo mutamenye muri iyi minsi maze imisi ibiri, cyane cyane ko ku munsi w'ejo bitadukundiye ko tuvuga amakuru ariko turayakavaringa tutavuze ku munsi w'ejo uno munsi yose hamwe. Kaze mubane natwe. Amakuru rero yuko intambara yifashe hagati y'igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Uburusiya. Igihugu rero c'Uburusiya kiboneka ko kiriko kiratera intambwe cyane gose ku rugero rukomeye cyane gose, aho igihugu c'Uburusiya kiza cyamaze gufata ibice binini cyane gose mu gace ka Donbas na hariko harabera imirwano, aho Uburusiya busa nubwo buriko burakorotira buriko burazingira kano gace kose, ndetse Uburusiya bukaba butanguye ibikorwa byo gusanura muri zino ntara za Mariupol, aho ndetse amabarabara yari yasambuwe n'ibiraro bimwe byari byarasambuwe. Igihugu c'Uburusiya kiriko kiravyubaka gikoresheje abenjeniyeri bacu. Imbere yaho naho intambara ikaba iriko irabandanya mu duce twa Severodonetsk, ndetse uno munsi ibitero bikaba vyunguruje no hakurya ya kano gace ka Donbas, ibitero bindi bikaba vyabeka Kiev, ndetse aho Uburusiya bwagirizwa kuba bwishe ngo abantu benshi cyane gose mu byo bita mass destruction, aho ngo bakoresheje ibigwanisho bitemewe n'amategeko mpuzamakungu. Ibigwanisho rero byitwa mass destruction ngo ntivyemewe mu ntambara nk'izi. Rero ngo Uburusiya buragizwa kuba ari byo bigwanisho bwakoresheje mu gace ka Kiev, aho bino bigwanisho uko ngo bisanzwe bimeze ni ibigwanisho n'amabombe batera, maze rero ahiguye igaca yaduka igenda irazura umuriro, igenda irandagata ikwira, aho ishobora gukwira ikilometero kare ivuye aho iba yatewe. Izi ro bombe ntizemewe mu ntambara mwene izi. Rero Uburusiya bwoba arizo buriko burakoresha, ariko Uburusiya ntiburagira ico buvuze ko kuri bino birego. Ariko umuvugizi w'igisirikare ca Ukraine yamenyesheje ko bafise ivyemezo vyose ko Uburusiya buriko burakoresha n'amabombe. Tubise rero ko intambara zikomeye cyane gose muri kano gace, aho igisirikare ca Ukraine kiriko kiragerageza uko gishoboye kose kugira ngo kirabe ko garuza no duce na duke mu duce igihugu c'Uburusiya kimaze gufata. Ariko rero ntivyoroshe cyane gose uko biboneka ko igihugu c'Uburusiya kiriko kirakoresha inguvu nyinshi cyane gose, kikaba inguvu z'Uburusiya zamaze kurengera cyane gose nkuko maze imisi mubibona inguvu za Ukraine, aho igisirikare ca Ukraine kiguma gitakamba ko keneye ibindi bigwanisho. Ariko rero ubu n'ibigwanisho kugira ngo birashikire ni kigoye cyane gose, kuko Uburusiya buguma butagetinze ibintu byose bizana ibigwanisho. Turababwira ivyabaye ku munsi wa Mungu nari nkuko twe tubivuze rero ku munsi wa Mungu uheze ibigwanisho byari byazaniwe nyene igihugu c'Uburusiya ca Ukraine, bikaba byari byazanywe n'igihugu c'Ubwongereza, ndetse ibindi bikaba byari byavuye mu gihugu c'Ubufaransa. Nawe rero ukaba y'amashari ndetse n'amantuzi n'amaburende y'intambara, ndetse n'ayandi n'izindi nkoho zo mu bwoko bwa roketi zitezwa intoke. Ibiro byose bikaba byaraturiwe ku munsi wa Mungu mu gatondo ka kare cyane gose, aho byari byashikiye Uburusiya bwamenye inzu bwari byashikiyemo mu gice ca Lviv rero ni kure cyane gose, ariko harabera zino ntambara ni mu burengero bwa Ukraine. Niho rero bino bigwanisho byari byasikiye. Urusiya bukaba bwarungitse indege za gisirikare zibiri, maze indege za gisirikare zibiri zigira ibitero ku kigo cari cashikiyeko bino bigwanisho. Bino bigwanisho rero byose birashe biratokombera nkuko bivugwa n'abategetsi ba Ukraine ko igitero cahitanye abantu 4, abandi benshi barakomereka. Ibigwanisho navyo byose byahashikiye biratokombera. Iragoye cyane gose ko igihugu c'Uburusiya ca Ukraine kironka ibigwanisho ngo bashikire Uburusiya butamenya aho biri, kuko Uburusiya buriko buratargetinga ibigwanisho byose bivuye mu Burayi ndetse no mu Bwongereza no muri Amerika kugira ngo babiturire, kugira ngo bace intege igisirikare ca Ukraine. Turabandanya n'amakuru. Tukivuga nyene amakuru y'intambara y'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine,
mu gace ka Mariupol ca kihandake ca Azovstal nuclear power plant abasirikare b'Uburusiya mu gihe bariko barakora ibikorwa vyo gusanura ndetse kino kigo no kwegeranya ibya bomaguritse muri kino kigo bamaze gukurayo imivyimba y'abasirikare b'abanya-Ukraine amajana 250 igisirikare ca Ukraine kikaba casavye ko iyo mivyimba y'abasirikare b'abanya-Ukraine ko yohabwa igisirikare ca Ukraine naco kikenshanja n'imivyimba y'abasirikare b'Abarusiya gifise kuko nkuko bivugwa n'umuvugizi w'igisirikare ca Ukraine hamenyesha ko ngo abasirikare ba Ukraine bapfiriye ku rugamba ngo bagomba guhamba mu iteka ariko rero akabamenyesha ko bigoye cyane gose ko imiryango yabo izobamenya ngo cyane ko iyo mivyimba iza yaramaze kononekara kubera iminsi myinshi imaze muri kino gihandake ca Azovstal nuclear power plant ariko rero Uburusiya Ukraine kabamenyesheje ko bari kubaragirana ibiganiro n'igisirikare c'Uburusiya kugira ngo bahanahane iyo mivyimba kwitwagwe gushingurwa n'abasirikare ba Ukraine maze ngo igisirikare ca Ukraine naco gitange imivyimba y'abasirikare b'Abarusiya gifise. Turabandanya nayo makuru rero nyene yo muri kano gace rero ka Mariupol koko abantu batanguye kuhaba neza uko kuri kwamye nkuko umenga ntakigeze kiyaba ndetse ku munsi w'ejo igihugu c'Uburusiya kikaba caratanze amapasiporo ku banyagihugu bo muri ino ntara ya Mariupol abanyagihugu bose bashaka amapasiporo y'Uburusiya bakaba barayahawe ibi rero igihugu ca Ukraine President Zelensky akaba yavyamirije ko ngo ari gushaka kwifatira ku nguvu intara ya Mariupol ariko rero ibyo byose ngo Uburusiya buriko burakora buribesha cyane gose ko intara ya Mariupol ntizokwigera iba intara y'Uburusiya ariko rero Uburusiya bikabiboneka ko bumaze kwizera intsinzi cyane gose ndetse bumaze kubona ko izi ntara bumaze gufata ko zigiye kuba igice c'Uburusiya ndetse bidasubirwamo kuko Uburusiya urumva ko bwatanguye gutanga amapasiporo ku munsi w'ejo ku banyagihugu bo muri kano gace abashatse bose amapasiporo bakaba barayahawe akabahabwa amapasiporo y'Uburusiya bakakwa ibiranga byose bari basanzwe bafise byuko ari abanya-Ukraine urumva rero ko igisirikare igihugu c'Uburusiya gishaka kano gace ukagira agace kago nkuko abantu benshi n'ubundi babivuga ko Uburusiya bushaka kano gace ka Donbas region kukagira intara canke umugabane w'Uburusiya. Turabandanye rero nano makuru yacu nyene yo muri kano gace rero intambara ziriko ziraberamo cyane gose ngo tubabwiye ni mu gace ka Severodonetsk aho rero ubona ko intambara ishushe cyane gose abasirikare b'Uburusiya ntako batagira ndetse bakaba bamaze no gufata abandi basirikare benshi cyane gose b'abanya-Ukraine ku munsi w'ejo barerekanye video aho bafashe abasirikare nibura barenga 80 b'abanya-Ukraine ndetse rero bakaba byongereye kuri abandi bashika hafi 2500 b'abanya-Ukraine bamaze gufatwa ku rugamba bafatiwe mu ntara ya Mariupol rero imfungwa z'igisirikare ca Ukraine zikaba zimaze kuba nyinshi cyane gose ku ruhande rw'Uburusiya ariko rero n'igisirikare ca Ukraine naco kimenyesha ko gifise imfungwa z'abasirikare b'Abarusiya nabo bafise ndetse bakaba basaba ko bazokweshanja ariko rero abo ari ku ruhande rw'Uburusiya nibo benshi cyane gose kurusha abo igisirikare ca Ukraine gifise muri kano kanya nubwo atawuzi bitigiri neza cyane gose by'abasirikare igitigiri by'abasirikare b'Abarusiya igihugu ca Ukraine gifise kuno mwaka. Tukibandanya nyina n'amakuru rero yo muri kano karere avuga ku ntambara Uburusiya buragirizwa kuba ngo buriko burasahura ingano zari mu bubiko bwa kano gace nyene ka Severodonetsk ahari hasanzwe habitse nibura ngo matoni ibihumbi 500 y'ingano z'igihugu ca Ukraine rero ngo abasirikare b'Abarusiya ngo bazirongano bariko bazitwara mu Burusiya ibi navyo rero Uburusiya bukaba buvyamiza kure ko atangano za Ukraine bariko batwara ngo ahubwo ngo ahantu hari ingano ngo haracungiwe cyane gose kuko ingano ngo ari z'abanya-Ukraine ngo icabajyanyeyo ngo si gutwara ingano ariko rero Ukraine yoyo ikamenyesha ko ingano Abarusiya bariko bazitwara ngo bazitwara mu Burusiya ndetse ngukaba harabonetse amatrene yuzuye bapakiye izo ngano azitwara mu gihugu c'Uburusiya. Twibutse ko igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine ari byo bihugu birima ingano nyinshi cyane gose kwisi ndetse birima hafi ibice 40% z'ingano zose ziba kwisi na cyane rero ibi byatumye inzara iboneka cyane gose mu bihugu byinshi cyane gose byari bisanzwe bisumira mu gihugu c'Uburusiya ndetse n'igihugu ca Ukraine izino ngano na cyane ko igihugu nk'Ubuhindi naco nyene gisanzwe kirima ingano nyinshi cyane kazishora hanze ndetse na Pakistan bikaba byaciye bihagarika urudandazwa rwo gushorera ingano hanze mu gutinya ko nabo bashobora guterwa n'inzara ibi rero Amerika n'Uburayi bakaba bavyamirije ko ibi batari bakwiye guca bikika mu kiza ngo bareke nabo gushora zino ngano mu gihe ingano z'Uburusiya ziriko zirashoboka ndetse n'ingano za Ukraine zikaba zicugaranywe kubera intambara
etse Uburusiya bukaba bwaramenyesheje ko bwarekuye Ukraine gushora ingano ariko rero bikaboneka Perezida Zelensky yanse ko ashora zino ngano mu gihe ari mu ntambara kuko yitaye ku by'intambara ivyo bindi by'ingano naje bimutwaye kuko intambara ishegeshe cyane gose igisirikare ciwe rero ivyo gushora ingano naco azitaye. Turabandanya rero n'amakuru mugume hafi ibinyamakuru byinshi rero cyane gose byandikira ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku mugabane wa Aziya biko birandika amakuru amenyesha ko igisirikare cy'Urusiya kimaze guca intege cyane gose bikomeye igisirikare cya Ukraine aho ndetse nkuko mu nyamakuru byeje byinshi cyane gose byanditse ku munsi nibura harapfa abasirikare bashika 200 b'abanya Ukraine abari ni benshi cyane ngo abandi bashika 500 bagakomereka nkuko Perezida Zelensky yasubiye akavyemerera ubu yamenyesheje ko ngo hapfa abasirikare nibura ngo basirikare ijana ku munsi ngo agakomereka 300 ubu yaragabanije ibitigiri ariko rero bano basirikare ni benshi cyane gose bikaba biboneka ko ndetse abantu nabo bamaze gupfa mu nduzi zibiri mu kwa intambara itandukiriye kano gace ka Severodonetsk bakaba bagiriye baharugwa ko ibihumbi nibura ngo 45 z'abasivile bakamaze kugwa mu intambara ibitero vyeje bikaba bimenyesha ko ngo vyishe nibura abasivile ibihumbi bishika 8 mu gace ka Kharkiv aho ariho bagirije igihugu cy'Urusiya gukoresha ibigwanisho byitwa mass distraction binazo bikaba bitemewe gukoresha mu ntambara mwe nizi ibigwanisho bikaba bisa bigeranya naho na za bombe za kirimbuzi kuko birarimbura aho bitewe kuko birasanzara cyane gose aho bitewe rero bigashobora guhitana abantu benshi begereye ako gace rero ngo bino bigwanisho nivyo Uburusiya bwakoreje ku munsi w'ejo kano gace ka Kharkiv ngo akaba n'ubundi bari bahateye ngo bakurikirana ibigwanisho ngo bizaza byahashikiye bivuye mu bihugu by'Ubwongereza ibigaragara rero nuko ibihugu by'Ubwongereza ndetse n'ibihugu bya Amerika biriko biratangura gucika intege navyo kuzana ibigwanisho mu gihugu ca Ukraine aho biboneka ko ubu ibigwanisho babizana gake ndetse umuvuduko Amerika yari ifise intambara igitangura kuko ku munsi baza bagenda mu nyamakuru bashikiriza uko ibintu byifashe muri Ukraine ariko rero bikabiboneka ko ubu Amerika iriko irita ku bibazo byayo bihanze ata kibazo ca Ukraine iriko iritaho cyane ko babona ko Uburusiya bwagarutse n'inguvu nyinshi cyane gose buriko burabatsindira muri kino gihugu ca Ukraine rero aho biboneka ko ubu na cyane ko na Amerika ihanzwe n'ibibazo ndetse n'Ubwongereza nabwo buhanzwe n'ibibazo byinshi cyane gose ndetse n'Uburayi muri rusange buhanzwe n'ibibazo ibi turabigaruka ko mu makuru yacu imbere muri ano makuru tugabwira ariko rero tukiri hano mu gihugu cy'Uburusiya ndetse na Ukraine hariko habera imigwano Perezida Putin nobo yasuye kumenyesha ko ngo special operation batanguje ku gihugu cya Ukraine ngo iriko iragenda neza aho yamenyesheje ko kandi nta kizobuza ko bashika ku numero bihaye mu gihe batanguza ino special operation tubutse ko ku munsi wa gatandatu uheze abasirikare ba mbere b'u Burusiya ku nshuro ya mbere batashe bavuye muri Ukraine bagenda bakaba baragombowe n'abandi basubira mu miryango yabo ibiro byabaye ku nshuro ya mbere officiel niba byaraba ariko ntivyegaragazwa ku mugaragaro ibiro biboneka ko uku ari kwigena intsinzi budakomeye cyane gose nako no kwigina intsinzi bukomeye cyane gose ku Rusiya aho Uburusiya bwerekana ko abasirikare bashobora kuvayo bagasubira abandi bakaza ubwa mbere ntabwo berekana nubwo bavayo canke bagasubirayo ntabwo bavyerekana ku munsi w'ejo officiel ku munsi wa gatandatu nako officiel baravyerekanye ko abasirikare benshi bavuye mu ntambara barataha ndetse bakigwa n'imiryango yabo nkuko mwabibonye baravye ku rubuga rwacu rwa Facebook twashize ko isanamu yerekana uko bakiriwe bano basirikare bari bavuye ku rugamba turabandanya n'ano makuru yacu aho tugiye kubabwira rero ibindi biko biraba muri kano karere ariko bitandukanye n'ibiko biraba muri kano gace ka Severodonetsk ndetse na Mariupol na Kharkiv muri rusange ariko habera ingwano ndetse aho bivuga ko ingwano zikomeye cyane gose ku mpande zose ubu hatakuryama ndetse ijoro n'umurango haba ari amasasu gusa atakindi kivugwa muri kano gace tukivuga rero hivyano makuru hirya no hirya hari nyine muri kariya karere igihugu cy'Uburusiya ngo twebabwiye kiri mu myimenyerezo ya gisirikare imyimenyerezo ya gisirikare rero ikaba iriko irahuza abasirikare benshi cyane gose b'Abarusiya twababwiye ko abasirikare nibura bashika 25,000 bari mu myimenyerezo n'amato ya gisirikare 60 y'Uburusiya ari mu myimenyerezo ya gisirikare mu kiyaga kirabura ndetse no muri Ocean Pacifique amato rero ndetse n'indege zishika hafi
80 zikaba ziri muri iyi myimenyerezo. Rero ku munsi w'ejo wa Mungu uheze igisirikare ca Ukraine nako igisirikare c'Uburusiya muri iyi myimenyerezo cahaswe gushira nako n'igisirikare ca Amerika muri iyo myimenyerezo. Twibutse ko NATO nayo n'abandi bari kumwe bariko baragira imyimenyerezo ya gisirikare nyene muri kino kiyaga hafi yaho. Rero ubwato rero bwitwa Panovesla bw'Uburusiya bukaba bwaciye hafi cane gose y'ubwato bundi bwa Amerika. Rero ndetse bakaba baranagabishije ubwato, abanyamerika bakaba baragabishije ubwato bw'Uburusiya n'ubwato bw'Uburusiya nabwo buragabishanya, ariko rero biza kurangira bose umwe wese asubiye mu nzira yiwe akaba atacamaye. Ariko rero bikaba byaragaragaye ko umwanya n'umwanya bari gushobora gushira nako uko bamaze umwanya nkuko amakuru hava muri kino kiyaga bivuga ko eno mishamirano yamaze hafi y'iminota 3 n'amasegonda 60. Nukuvuga rero ko uyu ari umwanya munini cyane gose hagati y'ubwato bw'igisirikare n'ubundi. Rero ntawuzi iyo amakuru yavuye ko buhagarika ivyo, ariko rero abatwara buno bwato yaba bw'Uburusiya ndetse n'ubwa Amerika baboneka ko bashamiranye no gushira nako bari gushira nako. Ibi rero twibutse ko bishobora ari byo tuvuga ko intambara ya gatatu y'isi yose ishobora kuvyuka mu gihe Amerika n'Uburusiya boshira nako ko zoshobora kubyara intambara ya gatatu y'isi yose, na cyane ko bano bagabo bose bafise ibigwanisho bikomeye atanumwe yo kwipfuza kundi amugendera, atanumwe yo kwipfuza guhebera ubundi. Rero ko twoca twisanga twinjiye mu ngwano y'amabombe ya nucleaire, y'amabombe y'ubumara. Twibutse ko Amerika n'Uburusiya ari byo bihugu byonyine ku isi bifise amabombe menshi cyane gose ya nucleaire ndetse n'andi mabombe akomeye cyane gose yo rwego hejuru ugereranije n'ibindi bihugu bisigaye byo ku isi. Ibi rero akaba atanu umuntu umwe avyipfuza ko hoba intambara hagati y'igihugu c'Uburusiya ndetse n'igihugu ca Amerika. Avuga ibintu n'ibindi bakavuga ko Amerika igerageza ku buryo bwose bushoboka ko idashaka kuba yoja mu ntambara yeruye n'igihugu c'Uburusiya. Ntawuzi ku ruhande rw'Uburusiya nako ko ariko bimeze ko igihugu c'Uburusiya naco kidashaka kuja mu ntambara yeruye n'igihugu ca Amerika. Turabandanya n'ano makuru. Tukivuga nyene rero aya makuru y'imyimenyerezo ya gisirikare iriko irabera muri bino biyaga bitandukanye, ikiyaga cirabura ndetse na Ocean Indian ndetse na Ocean Pacifique. Abasirikare benshi cyane rero n'ubu babandanya kuboneka bo mu muryango wa NATO bariko bagira imyimenyerezo. Abasirikare benshi cyane gose nibura nk'ibihumbi bishika 150 z'abasirikare bavuye mu bihugu 33 bigize umuryango wa NATO, ndetse n'amato menshi cyane gose indege nyinshi gose za gisirikare bari muri kino kiyaga, aho bariko bavuga ko nkuko bivugwa n'umukomanda hayoboye bavuga ko bariko bitegura kugira ngo igihe igihugu c'Uburusiya cyo kwambuka kigatera igihugu na kimwe mu bihugu biri muri NATO ko cohita Uburusiya bwohita bwibonera koko bato biteguye bagavye, ndetse ngo ari ibigwanisho byabo biri kuri no mugabane w'Uburayi ariho ubu hari, ndetse n'abasirikare benshi cyane gose b'umuryango wa NATO kuko kugira ngo bategere Uburusiya ngo kugira ntewe bwotera ngo bugire aho bubushikana ka ngo bifuza ko Uburusiya igihe bworamuka buramutse bujabutse bahita babuzimiriza hafi butaragera kure. Ibi rero twizere ko bitazigira bibaho no muryango wa NATO uzotana mu mitwe n'igihugu c'Uburusiya. Naho tubona ko igihugu c'Uburusiya muri Ukraine ho kibandanya kihagira ikirimbiro ryacu, ndetse bikabiboneka ko ubu igihugu c'Uburusiya muri Ukraine gishobora kubandanya kigatera izindi ntara zose, ndetse muri rusange gashobora gutera n'igihugu cyose ca Ukraine, kuko ntawuzi neza imigabo n'imigambi y'igihugu c'Uburusiya ku gihugu ca Ukraine, kuko biraboneka ko igihugu c'Uburusiya kitagiye kurangiriza muri kano gace ka Donbas region, ahubwo bashobora no kubandanya gutera muri ibindi bice, na cyane ko babona ko ubu bamaze kwifatira urugamba mu ntoke. Abafasha mu Burusiya n'abafasha Ukraine nabo bikabiboneka ko bamaze gucika intego. Tuve muri aya makuru y'intambara rero y'Uburusiya na Ukraine tujabuke hakurya amakuru yacu hakurya yaradushikanye ku mugabane w'Uburayi, na cyane cyane mu gihugu c'Ubwongereza. Igihugu c'Ubwongereza rero nyuma yo kuba kiriko kirafasha muri Ukraine gishigikiye Perezida Zelensky, naco rero ntibyoroheye cyane ntibyoroshe cyane gose mu gihugu c'Ubwongereza, aho biboneka ko banki nkuru ya kino gihugu c'Ubwongereza imaze kumenyesha ko ku nshuro ya kabiri ifaranga ryabo ryongeye guta agaciro,
ndetse akavuga ko na GDP yabo amafaranga bari bateguye gukoresha ko badashobora kuyashikira kubera ngo amasosiyete menshi cyane gose yahomvye. Aha rero umukuru wa banki nkuru akamenyesha ko ngo byavuye ngo kuri coronavirus ndetse bikava no ku ntambara iriko iraba mu gihugu ca Ukraine, na cyane cyane ko amasosiyete menshi yakorana urudandazwa n'igihugu c'Uburusiya yaciye yugara. Rero bikaba byaratumye rero amakori bari biteze kuronka ko batayaronka. Ibi rero bikaba byatumye ibintu byongera kuduga cyane gose ku mugabane w'Uburayi ndetse no muri kino gihugu c'Ubwongereza, aho bamenyesha ko abantu bo kwitegura guhura n'ibyago by'inzara muri kino gihe ndetse no kuba bashobora kubaho mu buzima buciriritse buri munsi y'ubwo bari biteze kubaho, inyuma y'uko ikigega cy'igihugu kidashoboye gushikana amahera cyari cyateguye gushika ko. Ibi rero bigaca bituma amaserivisi amwe ya leta azohagarara, na cyane cyane ayakorerwa abanyagihugu. Rero ibi byamenyeshejwe n'umukuru wa banki nkuru y'igihugu, bakaba bariko baragerageza kugira ngo barabe uko bigenza, ariko rero bakaba bitaboneka. Abadandaza rero bamwe benshi cyane gose ku mugabane w'Uburayi bamenyesha ko ngo Amerika yahenze umugabane w'Uburayi mu gufatira ibihano igihugu c'Uburusiya, na cyane cyane ko ibihugu by'Uburayi byinshi byakura ibitoro na gaze mu gihugu c'Uburusiya. Ibi rero bikaba byatumye beca igihe bahafata ibihano igihugu c'Uburusiya byo kudasubira kugura gaze n'ibitoro, bikaba byaciye batuma basubira kurondera inzira kure cyane gose barondera ibitoro ahandi hantu. Ibi nabo bakaba birondera muri Amerika ndetse bakabirondera mu bihugu by'Abarabu, naho rero bikaca bibashikira ku giciro kinini cyane gose. Ibi ndetse byatumye amasosiyete amwe ahagarika byinshi cyane gose mu byo yahora akorana n'ikino gihugu c'Uburusiya. Rero amasosiyete makuru yari afite imitari myinshi cyane gose mu Burusiya akaba yarahomvye. Rero bikaba bituma ubutunzi bw'Uburayi muri rusange bugeraniwe cyane gose ku rugero rukomeye, aho biboneka ko ubutunzi bw'Uburayi buzokoroka nibura ibice 15% uwo mwaka, ndetse bikaba byitezwe ko no mwaka uza ushobora gukoroka kurenza ngaha. Ibi rero bikaba ngo bitari bwigire biba mu myaka hafi ishika 30 iheze, aho ubutunzi bw'Uburayi bukoroka kuri no rugero. Ibi rero bikaba ari intambara iyo mu Burusiya na Ukraine iriko irabiteza, na cyane cyane ko kuba bafatiye ibihano igihugu c'Uburusiya. Benshi bakaba bavuga ngo ni nk'uko ibyo bakoze Uburayi ngo kwabaye ko gutema ishami umuntu agicaye ko, ntibaravye neza. Numvise Amerika ibabwira ngo bafatire ibihano igihugu c'Uburusiya, maze bahita bifatiye ibihano, ariko bataravye ingaruka bizogira ku butunzi bwabo ndetse no ku banyagihugu babo muri rusange. Rero ubu rero abanyagihugu b'Abanyaburayi bakaba bagiramiwe n'iduga ry'ibiciro rikomeye cyane ndetse n'ibura ry'ibintu bimwe bimwe by'ingenzi kubera amasosiyete menshi cyane gose yugaye, na cyane cyane ayakorana indandazwa n'igihugu c'Uburusiya ndetse n'ayari afise ahahuriye n'amasosiyete y'Uburusiya. Turabandanya n'amakuru yacu. Tukivuga nyene rero ibi by'urudandazwa, igihugu c'Uburusiya carabonetse ku munsi wa gatandatu ndetse n'umunsi wa Mungu uheze. Mu Burusiya abajejwe abasitikansu canke abajejwe igisagara babonetse bariko baramanura i Moscow ibirango byose by'ibidandazwa byari byo mu Burayi ndetse no muri Amerika, cyane cyane nk'amasosiyete nka McDonald's ndetse n'izindi zose zo mu Burayi zari zisanzwe zikorera mu Burusiya zikaba zugaye. Rero ibirango byazo rero mu gisagara bakaba barabimanuye, bigaragara rero ko ngo aya resitora asanzwe akunzwe cyane gose mu burengerazuba bw'isi yarifatiye isoko nini cyane gose mu Burusiya. Rero Abarusiya bakaba bariko barasubiriza n'andi maresitora yabo bashiraho ibirango byabo. Rero asosiyete menshi twibutse ko yugaye nka za sosiyete nka za Coca-Cola nyene, McDonald's ndetse n'izindi nyinshi cyane gose zo mu Burayi zamenyekanye nka za KFC, izi zose zikaba zarugaye. Ibi rero ibirango byazo bakaba barabikuyeho bashyiraho ibindi birango by'amasosiyete mashasha y'Abarusiya agiye gutanga amaserivisi nk'ayo nyene. Tubandanye n'amakuru rero naho tuvuye ku mugabane w'Uburayi, reka dusimbire muri Amerika gatoya tubabwire ko muri Amerika rero naho Amerika nayo iragiramiwe n'ibiza byinshi cyane gose nyuma y'ibiza byo kuraswa kw'abantu benshi cyane gose baraswa mu kivunga, barasa n'inkoho hirya no hino. Ubu naho rero hari ikiza c'umuriro, twibutse ko imiriro yari imaze myinshi mu gice ca Texas ari myinshi cyane gose, ariko rero ubu ikaba yatandukiriye New Mexico rero aho amahegitari nibura
ibihumbi 360 akaba amaze gusha umuriro rero ukaba uteye ubwoba cyane rwose ari umuriro uriko gatema utongora aho maze konona ibintu byinshi cyane rwose umuriro rero perezida Biden yamenyesheje ko akarakaga gakomeye cyane rwose muri kahise ka Amerika kubona aho umuriro uturira amahegitari ibihumbi 360 muri sezo imwe ngo ibi n'ibyago bikomeye cyane rwose igihugu cya Amerika ariko rero perezida Biden akaba yemeye ko leta izokavaringa canke izoha abantu bose bazogirwa ko ibyago n'umuriro ko leta izoha amahera izobashumbusha ndetse ko ibizokenerwa byose gukora bw'umuriro ko leta ya Amerika izoba in charge izoba hariyo ibyishinga 100% ata ngo rero ngo abanyagihugu ba Amerika batagira ubwoba ngo leta yiyemeje ko ibizokononekara byose izo bikavaringa nyuma rero yaho abantu benshi bariko baravuga ko batabona ingene bagiye kubaho cyane ko umuriro wonagira ibyabo ndetse abamwe amazu y'abagasha n'ibindi byose bari bagiye kuburaro n'uburamuko bikononekara ariko rero leta ikaba yemeje ko nubwo bimeze uko bigoye cyane rwose ariko leta izogerageza gushumbusha abo bose bahuye n'ingaruka z'uno muriro tuca tubabwira mu kanya avugwa muri Kongo. Kaze rero kandi hano makuru nayo tugeze mu gihugu cya Kongo rero intambara ziriko zirakomeye cyane rwose intambara ziriko zirahuza igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'umugwi M23 urwanira mu buseruko bwa Kongo ndetse mu ntara za Kivu n'ahandi na za Bukavu n'ahandi umugwi rero M23 ngo woba waje ukomeye cyane rwose kandi ufise n'ibigwanisho bikomeye cyane aho ndetse ku munsi w'ejo bamenyeshije abasirikare b'igihugu cya Kongo ko umugwi M23 ngo ufise amashari atera amarokete ngo nibura atera amarokete kilometero 25 izi rero zino shari nabyo n'igihugu cya Kongo ubwaco kikaba kitazifise izo gifise ngo nibura zitera kilometero 10 umva rero ko umuhari M23 ufise ibigwanisho bikomeye cyane rwose mu kurusha ivyo igisirikare cya Kongo gifise ndetse igisirikare cya Kongo cyarekanye imodokari y'igisirikare y'u Rwanda yafatiwe ku butaka bwa Kongo aho bivuga rero Kongo yemeza itajya umunwa ko igisirikare cy'u Rwanda hari cyo kigo kirafashanya n'igisirikare cya M23 ubwo u Rwanda bwo rutaragira icyo bivuze ko ariko rero Kongo imaze kwemeza ndetse aho igomba ngo itegekanya kwitwarira igihugu ca Kongo nako Kongo aho itegekanya kwitwarira igihugu cy'u Rwanda kuba ngo caravogereye ubutaka bwaco rero ibi ivyegeranyo ngo ariko barabikora kugira ngo bazobishikane muri sentare ya mpuzamakungu ya Afurika ndetse na sentare ya mpuzamakungu yirahe mu Holande ibi rero ngo bariko vyegeranya kuko nk'akarorero iyo modokari n'ibindi bamaze gufata n'impuzu za gisirikare ngo byerekana ko igisirikare cy'u Rwanda aricyo kinyuma y'umuhari M23 ushegeshe rero buraruko n'ubuseruko bwa Kongo umuhari M23 rero ku munsi w'ejo nabo warashize ahabona amatangazo menshi aho umenyesha ko ku munsi w'ejo ngo controller wamaze gufata agace ka Bunagana rero ngo uko bakagenzurwa n'umugwi M23 rero muri kano gace ngo bahashitse ngo ku munsi wa kane w'indwi heze rero ngo barahagwanira n'abasirikare ba Kongo maze rero abasirikare ba Kongo barabazingirirayo maze ngo bamwe barahuta baromoka ndetse bivuga ko bamwe ngo babaromokeye mu gihugu cy'u Buganda twibutse ko kano gace gahano bibe n'u Rwanda ndetse n'u Buganda muri rusange ndetse ngira ngo n'akandi gace gahana ubibe n'igihugu cya Tanzania aha rero kano gace rero ngo ubu niho hoba hari kambi nkuru y'igisirikare cya M23 aho kigenzura ngo kano gace 100% ku masanamu bashize habona berekana imiduga yabo y'intambara ndetse abasirikare benshi cyane rwose ba M23 bari muri kano gace bakagenzura kose aho bivuga ko kano gace aribo bamaze kukigarurira ariko rero igisirikare cya Kongo bice ku muvugizi w'igisirikare wo muri Sud Kivu akaba abihakana ko avuga ko ayo makuru atayazi ko igisirikare cya Kongo kitagenzura ako gace ka Bunagana avuga ko ngo arazi ko M23 yateye muri kano gace ka Bunagana ariko rero ivyo ko M23 ikontrola kano gace ka Bunagana yamaze kugafata ko nta makuru yabo bafise kano gasikino gisagara rero ca Bunagana ubu bakigenza kiri mu minwe y'aba M23 ngo akaba ari wategeka tubibutse ko imigabo n'imigambi kwa M23 ngo ari uko kugwana bakomora ubutegetsi bwa Kongo bagashika Kinshasa bagakura president
Tshisekedi maze bagashinga leta yabo ngo leta yabo yubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu cyane aho bagiriza leta ya Kongo kwititayeho ngo abanyagihugu bayo ngo ititayeho iby'iterambere ry'abanyagihugu ngo bishinga kwigumira Kinshasa ngo maze abanyagihugu nk'abo mu ntara za Sud Kivu na Nord Kivu ngo bakaba barahebwe rero niko umukuru w'uyu hari M23 avuga yabajijwe mu binyamakuru avuga ko rero ngo igihugu cya Kongo kitarigera kironka abategetsi ngo nabo kironka rero mu ntibara abategetsi ngo baraba bashaka kwirira gusa ngo bakigumira Kinshasa ntibiteho abanyagihugu ba Kongo muri rusange ngo rero nivyo byatumye afata ingingo yo gutera igihugu cya Kongo ngo hashaka ngo kuzana demokarasi yuzuye ngo demokarasi ikwira hose fata abanyagihugu bose kumwe ba Kongo ibyo rero avuga ngo abanyagihugu na cyane bo mu bwoko bw'abanyamurenge b'abatutsi ngo bakaba badafashwe neza cyo kimwe n'abandi banyagihugu na cyane ko atatirambere ryigera rishika mu karere kabo barimo twibutse ko ubu rero aba bagwanyi ba M23 abundi bagwiriye mu bwoko bw'abatutsi aribo bo muri kano karere bavuka benshi cyane kandi bakaba bavuka muri kano karere ka Sud Kivu ndetse abandi bakaba benshi cyane ari abanyamurenge rero akaba bagwanira uburenganzira bwabo bwashinyijwe na leta zageze rakurikirana muri Kongo twibutse ko atari ijya mbere batera M23 bari barakoze ibitero mu myaka yahera maze baza kugira amasezerano ya Nairobi maze bashirwanisha hasi baba baragiye mu Rwanda ariko rero bikaba bavuga ko aya masezerano atigeze ashigwa mu ngiro ngo nkuko bari bayemeranije ndetse bamwe abategetsi muri bakaba bari gushirwa muri leta ariko bikaba bitabaye rero bakaba batashizwe mu gisirikare cya leta maze rero bakaba rero ubu basubiye kuza bazwi ibitero bikomeye cyane rwose aho nkuko mwabyumvise leta ya Kongo yagiriza u Rwanda ko ari rwo ruriko ratera igihugu cya Kongo witwaje M23 u Rwanda n'ubu perezida Paul Kagame w'u Rwanda canke n'igisirikare cy'u Rwanda na kimwe rwagira ico bivuze ko twibutse ko muri iyi ndwi iheze amaroketi abiri ategwa na za nshari nyene za gisirikare akaba yaraguye ku butaka bw'u Rwanda ariko akaba atacononye aho igisirikare cy'u Rwanda cyaciye kigabakirwa abasirikare benshi ku mipaka ariko rero ngo nta kintu na kimwe aya maroketi abiri yaguye ku butaka bw'u Rwanda yononye ngo aruko uretse gusa ko yakanze abanyagihugu naha rero duciye turangiriza ano makuru yacu tubutse kugira sabone cyangwa kugira subscribe bakoresha ururimi rw'icongereza ndetse no gusharinga no kugira partage kugira ngo n'abandi baronka amakuru ndetse mukomeze kukurikirana kuba natwe ano muyandi makuru yo hanyuma mwakoze Imana shikare twazigama no kubashikira mu migabo n'imigambi yanyu mugire aho muba mwubahwe naho utaha muyandi makuru yacu yo hanyuma tubutsa ko incamake y'amakuru muri Ukraine intambara zirakomeye cyane rwose ndetse aho Perezida Zelensky atabona uko agiye kubigenza na cyane ko abasirikare bariko baramuhera ko kubwisha ariko barafata byinshi cyane rwose igisigare cyose cyane ariko kiravansa kugira komeye cyane rwose aho tumaze kwifatira igice cyinshi ndetse intara ya Donbass yo muri rusange nayo ikabigizwe n'intara ya Mariupol ndetse n'intara ya Crimea na Luhansk na Republican Donetsk zose zikaba zimaze kugwa mu minwe y'igihugu cy'Urusiya rero igihugu cy'Urusiya n'ubu bukaba bibandanye intambara muri kano karere imirwano ikaba ikomeye cyane rwose aho Uburusiya biboneka ko bwamaze gutsinda igisirikare cya Ukraine cyacitse intege cyane ko abasirikare b'igisirikare cya Ukraine basa n'abariko barahera ku rugamba ndetse atawuzi ikindi gihe baba basigaje kurwana igihe yobandanya kuko bariko baraherera kuri mu rugamba mwakoze rero Imana ibane namwe naho utaha